Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Nk'uko mubizi ni Madame Germaine muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Ku batarakora subscribe n'abadasharinga, abadapartaja canke abadakunda, turabasabye ngo mubikore kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bushike kuri benshi. Imana izoyibahezagirira. Uyu munsi rero tuje kuganira namwe igice ca kabiri ca ya ntahe y'ukugene Imana yampaye umwana. Amen. No munsi ndashaka ngo dutangurire hamwe nagejeje aho narota nkabona imburu imfashe mu kiyunguyungu, bikanka ko nshobora guterura umwana. Mbonye umwana kugira ndamuterure mu ndoto, nkakomeza rero gusenga Imana. Intambara ntiyari yoroshe cyane nkuko mwumva ndiko ndabivuga, kuko icambere nari nashakanye, kuko nahuye n'umugabo ntakijijwe, nari nashakanye n'umugabo adakijijwe, ibyo gusenga atabyumva cyane gose ya. Hanyuma rero Imana irakora ibikomeye, ndashobora kuronka visa yo kuza mu gihugu cyo muri Canada kumusanga. Ariko Imana ishimwe kuko navuye mu gihugu cy'u Burundi mfise ukwizera gukomeye cyane, mvuga nti Mana uhoraho, uri Imana ukomeye, nta muganga azoza gusumba, nta buzima butangwa n'umuntu, ariko nzi ko ubuzima butangwa nawe. Nza muri kwa kwizera gukomeye yuko Imana yanje izokomeza ibandanya igikorwa cyo kunkiza no kubana nanje muri byose. Nico gituma rero nageze hano muri bino bihugu, nkomeza gukorera Imana, nkomeza kwitwara nkubaha Imana, nkomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Nubwo hari abantu benshi bagiye baravuga amajambo atandukanye, ariko inshuti zanje, muhore mwitaho ico Imana ibavugako, muhore mwitaho ico Imana ikora mu bugingo bwanyu, ico Imana yamaze kurangura mu bugingo bwanyu naho byogenda gute. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo muze mwumire kuco mwamenye. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero naraje ndagera hano, kuko kenshi umugabo yarambwira ngo nta kibazo, ngo ugeze hano bashobora kukuvura, bishobora koroha. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko hari imbaraga z'umwiza zitsindwa n'imbaraga z'ijuru, imbaraga zera. Amen. Narageze hano ngerageza kuja kwa muganga, ariko nyuma yaho maze gusenga, maze kuba mu masengesho, maze kwizigira Imana, nahorana ibyishimo. Nagendana n'uburwayi bwanje ariko nkahorana ibyishimo. Hari umudame yigeze kubona video kuri Facebook yanje ndiko ndashinga intahe nyene nk'ibyara mvuga, ariko narabicagaguye cyane. Yahora akunda kumbwira, kubera twagiriye ubugeni mu gihe kimwe, akambwira ngo Germaine, ngo sindasama, ngo ndafise stress n'ibiki. Hama nkamubwira nti umva ndakubwire, ati ibikorwa by'Imana ntibyontera stress, kuko nje nta bantu ndema. Imana gihiza wona ko ndabikwiriye izobikora, ariko gaje ngo we nta stress ugira. Ariko nyuma y'amezi makarasama, nanje nguma muri ibyo byizigiro byanje by'Imana, ata stress mfise, ata pressure, ata gahinda, ariko mba ahantu hajewe n'Imana, haririra Imana yanje. Ngunda kubwira abantu ngo hari ukuntu nafatwa n'ama emotion mu gusenga, nkavuga ngo Yesu, amoso zagakoroka, nkumva ndarengewe. Hari irindi jambo iyo mbabaye cyane nakunda gusenga, nkabwira Imana ngo Mana no kuburanya sino gutsinda. Iryo jambo ryavuye he? Nariyumvira uko nakuze ntabona papa na mama bari kumwe, nkakura muri ayo ma stress yo kurerwa na muka data, nkavaho nkagenda gukora mu kazi. Noneho papa arapfuye, ndahejeje ishure mu myaka 3, mbonye amahirwe yo kugira akazi, ariko umuryango ibiki, nabaye responsable mfise imyaka 21, nkamenya ration, nkamenya mbega muhira amatara ibiki, ibintu nk'ibyo. Noneho mvuye muri ubwo buzima, ngiye kubona umugabo nitwa ati ngiye basi kubiburaya, ngiye kubona ubuzima bworoheje buke buke. Noneho ingwara zitayemwo, ibintu bibaye. Urumva hari ahantu umuntu agera
akumva nyine naho yobu iyo umaze kwizera imana kuko nari mfite ibyizigiro nasenga mvuga ngo mana ni ukuburanya sino gutsinda kuko uri imana nziza ibyo ukora byose nta makosa yigeze kubaho rero mana undengere ndazi kuri imana nziza imigambi umfitiye ni imigambi y'amahoro nkasenga nizigira imana ngirana ubucuti n'imana budasanzwe ariko niyo mvuga ndavuga kenshi ngo ndakunda imana kuko imana yacu ni imana ikomeye hari igihe dukora nk'ibintu abantu bakagenda kubikritikaho bakavuga ngo turi kwiyemera nta kintu umwana w'umuntu ahemba nta n'icyo yoronka ariko kandi nta n'ikintu twokora kugira ngo twempressione imana ikunda umutima utunganye imana ikunda umuntu akeneye guheba icyaha ubwo bwicanyi iyo nzigo uko kwiyumvira umuntu nabi kwiyumvira guha umuntu ishano kwiyumvira kwica umuntu kugira ishari umuntu kubera imana yamuhezagiye ibiba mu mitima bibi amen nawe twokora iki ntidushobora gutunganira imana amen imana rero umuntu ariko aja mu ijuru ibyo gukora ni ibintu bisanzwe cyane kuko niyo tubishoboye ni muri bya bindi imana yaduhezagije yewe nta kintu na kimwe twogera ko imana itakiduhaye nta buzima na bumwe nta dolari rimwe nta gihumbi wofata atari imana ikikureba kuko wibuke ko hari abantu barara mwibarabara wibuke ko hari abantu ba nyarucari bagenda gutoragura indya mu mayarara bavutse nkawe baremwe mu gashusho k'imana nkawe dushimira imana rero nta kintu na kimwe twokora cyo kuvuga ngo turi ko twiyemeza ku mana canke ku bantu d'abord abantu bo naco bashima nta gahembo bagira wakora byiza birenze ntibazoguhemba ntibazokubyinira niyo bokubyinira n'umunota umwe nta bitsiba abantu batanga kandi imana yacu ntituyempressiona ngo nuko dufashije abantu imana ihora ibababarira abantu bahora bavuga ibintu nk'ibyo ariko iyo tubishize ku mugaragaro tuba dushaka ngo bube uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza imana ishimwe cyane karagaciyemwo rero maze gushika ngaha ndavuga ati imana ni wowe mana ukomeye ni wowe mana uvura ni wowe mana ukomeye ni wowe mana ushobora byose nkomeza ugusenga rero nari mfise uko nasenga ngiye gusenga nka saa 9 y'ijoro umugabo akambwira ngo urambyura nkaba oblige yo gusengera mu mutima canke nkaja muri salo ntibyari byoroshe ariko nashaka ndababwire nti nta muntu numwe azokwagiriza uwundi ngo uyu niwe yambereye intambamye kuko namabwira abantu ngo dusabe ubwenge imana hari ukuntu imana igutoza ubwenge bwo gukora ibintu kandi bikaba byiza amen uko wobikora byose wasenze imana ikakubwira ngo bikora uko biba byiza nubwo bitogaragara byiza mu maso y'abantu nubwo bitosobanuka mu maso y'abantu ite kuca imana ikubwiye ite ku bucuti bwawe n'imana ite kuca imana ikuvuga ko ite amen naragiye kwa muganga 1 2 3 4 5 bakambwira nti nta kintu tubona uri muzima ibipimo byose bibaho nyuma rero niho bagiye kumbwira nti wewe turakwandikira urwandiko rugutwara ahandi hantu haturengeye kuko ibyawe ntitubibona ibyawe ubuze urwaye uzumerewe nabi ariko tubona uri muzima tubona atakibazo ufise ariko ryazamu ryanje nakwizera nigeze subiza inyuma ngo nje gutora ubuzima muri Canada oya navuze ngo mana njanye na wewe mana uri imana yanje ubuvuzi buzima umuganga wa mbere ni wewe narashitse nkomeza ku mavi hari indirimbo naririmba kenshi ndiko ndasenga narimba ngo Yesu mukiza wanje umvukonganya ugendera mu bandi nanje ntusige narasenga narakunda kubona abantu basenga umwanya muremure nkiyumvira ariko basenga amajambo bayakurayo ariko iyo ubwo urasenga ugasanga burakeye ukabona izuba riratse hanze ukiri kurasenga amen imana ni nziza imana iyo mwagiranye ubucuti muraganira bikanka ko muheza nabonye imana kurundi rugero ariko navuze ngo mana nubona ngiye kukuvaho uzompe gutaha ariko ntahi mu ijuru iwawe nze kukuririmbira mana kuko wanyongeye iminsi yo kubaho kuko
wanambukije amagorwa satani yaragiye kunshiriraho kugira ngo nshakarike mu isi, nyoberane mu isi. Amen. Imana irandengera, ingwanira intambara zose ntari gushobora kwirwanira. Ari umuntu yabikoze yaramaramaye, ari satani yabikoze. Anyways, uko byagenze kose hagaragaye Imana isumba byose. Imana ikora ibiyobeye abana b'abantu. Hanyuma rero muri ico gihe nakomeje kubona uko ndyama, nkabona umuntu ampa imiti, nkanywa imiti. Hari ikintu cyantangaje cyane, ariko reka nkivuge nkuko nakibonye mu ndoto. Iyo miti, uyo muti nawunywera mu ihembe, nawunywera mu ihembe, ihembe ry'inka. Nabona umuti nawunywera mu ihembe ry'inka. Nkabona abamarayika bobo, nabona bambaye impuzu zera nka kujya ko baganga, bakaza bakamfata mu nda, bakansengera, nkatangura kuvuga mu ndimi. Ariko umumarayika wasengeye mu nyuma yasengeye ari mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma naciye nsama mu kwezi k'umunani. Yasengeye ari mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa gatatu ikigeragezo kirahava burundu. Nsubira kwa kundi k'umukobwa aharurirwa iminsi 3. Subira kuba umuntu muzima. Ndatangara, ndarangamiza amaso yanje, ndavuga ngo ariko Mana uteye ubwoba. Aho mu kwa gatatu, aho mu kwa kabiri, aho nasengerwa n'umumarayika ari kabiri rya nyuma, aho naciye nkira, yaramfashe mu nda arambwira ngo ndabona igicucu c'imbanyi, ngo ngusengere. Marayika aransengera. Ukwezi guheze mbona ubutinyanka nk'uko umukobwa wese abona. Nta kinini cyo muri Canada bampaye. Iyo batanagusanganya indwara, nta kinini. Noneho abantu baba hano muri Canada babiburaya barabizi. Iyo batagusanganya indwara, nta muti n'umwe bashobora kuguha, kuko bakubwira yuko ukomeye, ata kintu na kimwe babona. Nta muti n'umwe nanyoye rero, nta buvuzi na bumwe narose. Naho bandungitse ku bandi baganga bakomeye. Uko byari byagenze, nari narakize mu kwa gatatu, ariko mu k'umunani nsamida, sinabimenya ko mfise inda. Muri uko rero ndiko narakora akazi karuhije cyane, ndi no gukora nari mpejeje gukora muri toilette, nunama cyane, mpejeje guteka, numva umusongo uduze, byanka yuko nsubira kugira movement nimwe. Uyo munsi umugabo acaba ku kazi antwara kwa muganga. Basubira rero kugira amateste yose n'ibiki byose, barambwira ati nta kintu tubonye, nta na kimwe. Ahubwo rero wowe kubera umaze kuza kenshi kandi ukaza ubabaye cyane, ukaza usa n'urwaye, reka tukwandikire ugenda ahandi hantu haturengeye, ariko bazokuvura mu bundi buryo bukomeye. Ico gihe nari mfise inda. Subiye inyuma, naje kumenya yuko mfise inda imaze 6 kubera kwihebura cyane. Nari naravuze ngo kuva muri uko kwa gatatu kugeza muri uko k'umunani, nta kwezi kwahera ntapimye ngo ndabe ko mfise imbanyi. Rero camvuga nti sinzosubira Mana, ndazi kuri Imana ukomeye, ndarushe, ndazi kuri Imana ukora ku gihe cawe. Ni byaba uzoshigwe hejuru, nzobibwirwa n'umuganga, nta test de grossesse nzosubira gukorera mu rugo. Ubwo rero ndatwara iyo nda, sinabimenya. Nkumva umubiri wahindutse, ariko kubera ntari bwigere ntwara inda, mboneho n'akaryo ko guharira cyane umuntu yambwiye no majambo. Nicaranye n'umushinga ntayo wanje, ariko tutarakora mariage, nariko ndaribwa cyane mu nda. Hanyuma ndavuga ngo ndashaka gutaha, kuko ndiko ndaribwa, kuko ndi mu bihe byanje. Ndabibwira navuze gusa ati ndi kuribwa, ndashaka gutaha, simerewe neza. Hari undi mudame rero twari kumwe, aca aravuga mu bantu benshi twari kumwe ngo uyo ngo ari kwigirisha ngo ibyo ngo ushobora gusanga n'igisengo c'inda y'amezi 6 maze gucumba. Mu yandi majambo yaranyagirije ko nshobora kuba narigeze gutwara inda, nkakorora inda, nkagira iki. Abantu turabantu, nico gituma twitwa abantu, kandi tuzokwama turabantu. Ariko ahari naramuhariye, kuko yarankomerekeje cyane. Imana kandi muharire, kandi mwigishe guhora avuga
make. Ego hanyuma rero yari mu kwezi kw'icenda itariki imwe z'ukwezi kw'icenda nari mvuye ahantu muri dote, nahora ngenda mu bantu nkishima nkamererwa neza nkatamba nkagira iki, ariko nama nkunda kubwira abantu uti amakuba n'amagorwa yacu tuyereke Imana, kuko Imana yonyene niyo ishoboye kubidukiza. Kuko uko tubayeho hano ku isi buri muntu wese afise umutwaro wiwe umuremereye. Rero iyo mvuye muri ibyo by'imanza n'ibiki narashika sinibagira ya Mana yanje kuyiganyira no kuyihimbaza, kuko ngihumeka umwuka w'abazima. Nari aho hantu rero ndiko ndavuga mu mutima ati Mana uzontabara ryari, Mana tarushe, Mana ibyo ntibibura kandi ntibidukura ku Mana. Imana iratuzi ko turi abantu, niyo yaturemye izi aho tugeza naho tutageza, ariko kandi isesangura ibyina mu mitima yacu ikamenya kuraba uko imitima ifatanye nawe. Amen. Ndakeka nubwo Burahamu yabeshe, nubwo Burahamu yagiye kurondera Isaka kwa Hagari, yari yaravuganye n'Imana, yarazi amasezerano ye n'Imana, ariko nkeka yuko ari aho hacamo umuntu akaruha kuko ari umuntu. Kandi Imana ntiyaretse gukunda Burahamu, kuko Burahamu nubwo yakoze ibyaha yagumye yizera Imana, ngo kwizera Imana kwa Burahamu kwamugize umugenzi w'Imana. Imana idufashe cyane nshuti zanje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko utamenya ko abana bayo ngo niko gutuma batikira. Dukunde gusoma ijambo ry'Imana, tumenye amajambo y'Imana, kandi dusabe Imana iduhe kuyagendera. Amen. Rero ndi muri ako kiheburo, ariko bidasobanura ko kukwizera kwanje kutari kugabanuye. Ndi kubwira Imana ati Mana, ariko Mana bizogenda gute, ariko Mana uzonyibuka ryari. Numva ijwi riririmba rivuga ngo Imana yacu imenya ibidukwiriye n'igihe bidukwiriye. Nshuti yanje wowe uri kurarira, nje kukubwira wihanagura amarira. Haleluya. Imana irakomeye. Imana iradukunda ikatugendera nka kwa kundi yahora igendera Adamu na Eva bakiyubashe. Nshuti zanje, mu mwanya uzoba ukunze Imana, uzoba umenekeye kugororoka, Imana izohora ikugendera. Mu bihe byose uzoba urimwo, ari iby'umunezero Imana izovuga ngo ndakwishimiye, ari iby'umubabaro Imana izozi guhoze. Hari igihe narira nkumva ibiganza by'Imana binkora ku bitugu. Hari igihe narira nkumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ariko nzogutabara. Nico gituma ukwizera ari kwiza. Amen. Ico gihe rero marayika yari ngaho ari kumwe naje, Imana yari yangendeye igerageza kumbwira ati Germaine hagarika kurira, ariko naragutabaye. Imana iravuga, kandi iyo utumvise irasubiramo ikazana ibimenyetso byinshi. Nyuma yaho irungika umudame arambwira ngo Germaine ngo narose ufise inda kandi waje Burundi, ngo wambaye baze ya bleu ngo urushe, ngo kandi ngo ndakubwira ngo uzovyara umwana w'umukobwa, ngo nce ndakubwira ngo uzomwite Kerene. Kerene n'amazina, ni izina rimwe mu mazina y'abana ba Yobu yahawe igihe Imana imaze kumutabara. Ibyo ntibyakwiye nguma sinatahukiwe. Hanyuma nyuma yaho ndarota mbona nagize test de grossesse. Mu ndoto mbona irya mbere narabonye ibintu bitangaje, mbona n'abantu, ariko Imana ni Imana nziza. Imana irahishura, ariko nje ibyo ntabyo ntebako. Narabonye abantu batwara umukoyo wanje bakora ibintu biteye ubwoba, mbere nkarakara nkagira iki, ariko nyuma yaho mbona umukoyo wanje nawupimye, nagize test de grossesse, mbona ni test positive. Guhera icyo gihe en fait ni ibimenyetso Imana yagiye iranyereka ishaka kunyereka ko nasamye, ariko
ni sinari bwabitahukirwe ko nasamye. Hagati aho mbere yuko nsama muri bya bimenyetso Imana yampaye, maze gukira nsubiye inyuma ndabyibutsa ubu nararose mbona Imana imbwira ngo mfate vitamine. Iyo vitamine nabona yanditse mu buryo bugoroye, hari handitse ngo zinc. Nico gituma nacenishamo ko ari vitamine. Ndavuga ati zinc niki? Sinari nzi n'ibintu by'amavitamine n'ukuri tuvugishije ukuri kuko nibwo nari nkiza hano Buraya. Ndaraba zinc kuri Google mbona ni vitamine, ndaraba ivyikora, ndagira iki, ndavuga none gamana nje kugura zinc ngira iki. Ariko muri kwa kwizera kwanje mbwira umugabo ati ndagiye kuri pharmacy kandi sinkenewe tujana, ndahitambukira n'amaguru. Yewe nta bya byiyumviro nyine by'abantu usanga nyine bifitiye ibibazo. Ndahageze ndabwira umuganga ati ariko nshobora gufata vitamine nshaka gusama? Ngo ke ngufise imyaka ingahe n'ibiki? Ndamubwira nari mfise imyaka 27, 26 niyo nari mfise ndabyibaza. Arambwira ngo yewe ngo reka ngo ndaguhe zino acide folique. Rero acide folique ni binini umuganga wese no mu Burundi nibyo yampereza. Namuravye numva numukubita, numva ishavu, numva gahinda, numva biramvanze, mpita nyine ngenda ndamuva imbere. Hanyuma undi mugore yarafise abana babiri w'umuzungu ariko aranyitegereza. Araza aranyegera arambwira ati inshuti yanje wowe ufise ikibazo cyo kubyara? Mwumva ivy'Imana ikora bitangaje. Muri bino bihugu uretse ko abantu birabura kenshi ari busanga bakunda kwinjiranira mu buzima, byotangaza cyane kumva umuntu w'umuzungu aje kubaza ibintu nk'ibyo atari nk'Imana nyene yamurungitse. Imana ikoresha abantu bayo kandi ikabakoresha uko bishatse. Nico gituma niyo wabura ubufasha uzi usenga Imana, ubwira Imana ati Imana ndakeneye ubufasha. Imana izokoresha mu bantu bayo, hazoza umwe azogufasha. Amen. Hanyuma rero uyo muzungukazi araza arambwira ati urafise ikibazo cyo kubyara? Ndamubwira ati sha ndagifise. Aca arambwira nti ngushanga urabona ko mfise abana babiri, ngo jewe ngo umuganga yaranyandikiye zino vitamine, nukuri narazinyoye byari byanse ko nsama, nca ndasama, kandi niyumvira yuko nawe wogerageza ntaco bitwaye. Ubwo nyene naciye ndazitora. Nyuma rero yo kuzinwa nazinyoye ndibaza nk'indwi 3 zonyene. Ngiye guharura igihe naziguriyemo n'igihe nasamiye, no kuvuga nti naje gusama maze gutangura kunywa izo vitamine. Haraza n'abantu bakambira ngo urafise inda ngo kunywa amavitamine y'abantu bafise inda, nkahita nitwendera nkayimura. Ariko kubera ko twabantu hato cyane urumva ntazishize mu cumba, nk'ubu nazikuyeyo nkazinywera nko muri salo canke mu gikoni, umuntu wese yaza ategerezwa kuca zibona. Urumva kuko sinitwararika cyane kuca ndazisubiza mu cumba, kuko nasanga no ngaha kenshi abantu badakunda kuza uko nyene. Ariko urumva hari igihe nk'umuntu aba yavuze ngo araza, ugasanga wayishize nk'ahantu mu kabati, agasanga arayibonye, canke wayiteretse nk'ahantu ku gatabure uhejeje kubonwa ukibagira. Bakambwira ngo yo ngo urafise inda kuri kuranwa amavitamine y'abagore bafise inda, nkahita nitwengera. Ariko rero murumva ko Imana ikora ibikomeye ikabitunganya. Imana ikora ku rutonde. Imana, igihe cy'Imana ni igihe kitihuta, ni igihe kitanyarutswa. Ariko Imana idusaba kugira umutima utuje kugezaho isaha n'umunsi igeze. Nshuti yanje rero wowe uri kuranyumviriza, mu Mana niho hari ibyizigiro byose. Nagira ubuntu n'Imana menya ngo nimba ngwaye gutya hari Imana irengeye byose. Ninapfa mfire mu Mwami, ninakira namamaza Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo sinzopfa nzobaho kugira ngo namamaze izina ry'Umwami. Imana yarandengeye, sinapfuye, kandi yarampaye n'umwana n'abana. Ubu mfise 2 beza cane, umwe yitwa Kerene, uwundi yitwa Dawidi, kandi nizera neza ko bazokorera Imana. Rero nshuti yanje, akababaro urimo, ikigeragezo urimo, indwara wowe urwaye,
ikintu cyose cyoba kiguhangayishije, hindukira, rangamiza amaso kuri Kristo. Haleluya. Reka turirimbe. Namaze imyaka myinshi ndi kure y'Imana, nizigiyama horo muri iyi si, ndabigenzuye nsanga birashira, campindukira ndeba umusaraba, mbona ha Yesu wanje aneza ibiganza, ati ngo mwana nje nguha amahoro, mbona ha Yesu wanje aneza ibiganza, ati ngo mwana nje nguha amahoro. Mukurikiye ubu sinicuza, kuko yampaye byose nari mbuze. Mukurikiye ubu sinicuza, kuko yampaye byose nari mbuze. Mana ndagushima wowe ushoboje gushinga ino ntahe. Uri Imana nziza, uri Imana atawuhwanye nawe, uri Imana atawusa nawe, uri Imana atawungana nawe. Mana, nta kintu na kimwe twokora ngo kikwempasione. Turengere muri byose Mana. Duteremo umutima ugukunda n'ukubaha, duteremo umutima utinya icaha Mana. Ino sisi yacu duhe kuzokubona, duhe iherezo ryiza. Mana, nsengeye n'umuntu wese yumva ino ntahe, ahari mu mubabaro, ahari mu kutizera, ahari mu kwihebura, amenye kuri Imana urengeye byose, ubikora byose nk'Imana, kandi bigahereza kuba byiza. Wowe Mana waturemeye imigambi y'amahoro, uguteba gukira kwacu n'uguteba kukwegera. Duhe kumenya kukwegera Mana igihe gikwiriye, uduhereze Mana kumenya kwiyampa no kwiyambura ubwiza bwacu. Ariko Mana, twikorera imisaraba yacu tugukurikire. Duha ubwenge bwo kumenya guhimbaza mu gihe gikwiye cyo guhimbaza. Duha ubwenge bwo kumenya kukwegera duciye bugufi mu gihe gikwiye c'amagorwa, kugira ngo dukize. Mana, nongeye kwisabira ubwenge kandi ndi hano. Data w'isi n'ijuru, uri Imana nziza, uri Imana atawuhwanye nawe, uri Imana atawusa nawe. Kora byose uko ubishaka muri je. Ndakwiyeguriye, izina ryawe rishigwe hejuru imyaka yose. Haleluya, amen. Yari Madame Germaine muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Ndabinginze ngo ino video muyipartage kugira abantu benshi bamenye ko Imana iriho, Imana ikora, Imana iraturengeye. Imana ntikorana n'ibi mubona byo hanze, ariko Imana ishaka imitima yacu. Kandi Imana iyo imaze kwinjira mu mutima wawe, ivugana nawe ikakubwira ngo umva, ngo iki gikure, iki cyambare, iki gihebe, iki gikomeze. Imana yacu ni Imana itagira n'ama exigence yewe. Mbega Imana ko ari nziza mu buryo butangaje. Hari ikintu Imana yakomeje kumbwira. Imana iranka ko nambara impuzu ngahena. Hari n'igihe nigeze kwambara collant, ndayambaza agahuzu kagufi, ndatambuka biranka, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda uhindure. Ntihazogira umuntu akubwira ibintu Imana itakubwiye. Hari iby'Imana ikubwira mu gihe gikwiye, mu murimo urimo, muci gushaka ko. Ariko Imana ishaka imitima yacu. Nico gituma mubona ino mitima bayihamba mu ivu, ariko imitima yacu ikaja mu ijuru guhimbaza. Imana ibahezagire. Yari Madame Germaine muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Dukomeze kubana hamwe, mukomeze gusharinga ama video, mukomeze kulikinga, mudufashe gukwiragiza ubutumwa henshi hashobotse, kure hashobotse. Imana ibahezagire nawe utaha.